Nitwa Nadine Irankunda, ndashima Imana yangejeje muri kino kibanza shingwa yampaye akaryo kuza imbere y'ubwoko bw'Imana kugira ngo ndabaganirire ivyo maze gukorerwa biciye ku musavyi wayo the prophet of Jesus Joshua. Ego navutse mu muryango w'abana indwi, ndi umwana agira kane, ngiriga ubuntu ndaronka agakiza kandi nuko ndacari mu gakiza kandi nzokabandanya. Twahuye n'umuvugishwa merewe nabi, atavyizigiro, ndushe, ndemerewe, ntako narindi, kurya umuntu avuga ati ntawabona imbere ntubona inyuma, nanje nuko nyene nari meze. Nari ngwaye, nari ndushe, ivyaha, ivyago, nari nakoraniwe ko n'ibintu vyose. Ariko Imana irangiriye ubuntu impuza n'umuvugishwa. Naragwaye, ego amafoto ndaza kuyerekana mu nyuma, nawe n'umuvugishwa ngwaye, ndatanguye gufatwa nk'akantu k'agaherehere, kaza ari gatoyi karabandanya karakura, kurya umengana isumbi ije turarindira ko gasha turabura. Mu nyuma ndaja ku baganga batandukanye, abadokteri batandukanye, barampa imiti, ndagirisha amapomade atandukanye ndindira ko ako gaherehere ko bari kameze nk'agasumbi ko gasha biranka, byose birananirana. Mu nyuma ndagenda ku mudokteri araho muri ville yitwa Le, arambwira ati ko vyanse iki kintu ko kugisha, reka dukoresha yandi ma strategie. Naragenda kugirisha ama ecography, bakabona ngo harimwo infection, mugiye infection ntibabona ico yakomotseko, nta angine kuko umuntu arinze agira amanodire, nukubera haba hariho akantu yavuyeko. Rero ico gihe uwo mudokteri arambwira ati wewe ahantu sishobora kukugira operation, nkeneye yuko haza umuntu wo muri famille ashobora gusinya kugira ngo ni wafa ntihagire ico bambaza. Ico gihe nanje nari narihebuye, atako mbona nogira, campitana umwana wari we wese turajana. Ico gihe ndagenda arambaza wazanye umuntu ashobora kugushigikira kugira ntihagire icuba ntihagire ico bambaza. Ndamubwira ego yaje, cangira Imana ntiyiri warampamagara ngo ngozana turaba uwo muntu wazanye. Hama jewe ndinjira indani muri salle d'opération, arinjira arambwira uriteguye, ndamubwira ego, kubera nta kintu na kimwe nari ntinya, nta kintu na kimwe numva yuko naho nopfa ntaco bitwaye kubera ukungene nari ndushe n'ububabare nari mfise. Ico gihe arinjira barategura vyose, ndambara vyose baramfuka, nawe araza arinjira arafata arambara amaga sterile azi ko agiragire operation. Muga nyene nawe ne yunamye kugira ngo atangure zatubona arakoye ayo maga ari imyoje arasohotse. Ico gihe jewe ntaco nabibonamwo kubera ububabare nari mfise, kubera aravuga ati nkeneye basi ikintu coba kugira mfe gusa kubera uburuhe nari mfise. Ico gihe acaragaruka, agarutse acazana agashinge, acariko atoboza uko atobora, haravayo dukeya arasohoka aragenda, nanje ndasohoka nari mfise ububabare butagira izina utosigura. Ico gihe ako kantu gatoboye twaba tuzi yuko afyonda bikaba biheze, ariko nta namashira twasanzeyo kuko iyo nodira ariyo sumbi karagaherehere kaje ko nyene. Mu nyuma uko nagenda kwa muganga bangira sweni ko hagenda haguka haratsinda haraba ikintu kimeze nk'ikinogo, ku buryo mwico kinogo mwako gantuze bashiramwo meshe zitatu bagatsindagirayo kugira ngo habashore kuronka ngene bashirako pasuma inyuma. Ndabaho mwubwo buzima ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, nsivye no kwa muganga rimwe kugirisha swe, nasubirayo naboze kurya ko umuntu afise kansere y'igikomere. Mugabo ndagirirwa Imana n'ubuntu, duhura n'umukobwa w'umugenzi wanje yitwa Emeline, akaguma nyingi ambwira ngo uzoze bagusengere, ivyo bintu vyawe si ibintu bisanzwe, biraboneka ko ari imiyaga mibi. Mugabo bivanye ingene nari meze, uko nakuze, ingene ntarimenyereye kuzunguruka nje mu mashengera yandi, nkaguma ndavyinyuha, nkaguma ndavyanka. Mugabo maze kugeraho mbona yuko atakindi kintu nofata, ndibuka ico gihe nari mvuye kwa muganga, ndagenda kwa Dr. Gikoro angirira ecography, arambwira ngo mwana ndabona iyi infection yawe gume ibandanya yaguka ikomba gukwira izosi ryose. Rero ico gihe acerambwira rero reka ndaguhuze n'umudokteri kanaka kugira barondera ingene bakujana hanze kukuvuza. Ico gihe arampa nimero z'uwo mudokteri,
umudotere ndamutelefona turavugana, arambwira ati imbere yuko tuvugana kwanza banza urondere 4 miliyo kugira tubonane gusa. Nanje ico gihe nari ndushe n'amahera yasuye yonyene yarangora, nta kazi nari mfise, nari umunyeshure, no kugira ngende kwa muganga narafashwa n'abagenzi, umuryango wari wararushe waravuze ati babona yuko umenga byarangiye, bo bari bararushe kuko turabizi yuko umuntu yagwaje umuntu imisi myinshi haragera harambirwa. N'abagemura kwa muganga mu bitaro murabizi yuko iyo umuntu agwaye igihe kirekire imisi ya mbere baramwirukira mugaha kagera yaho babantu baza baragabanuka. Nanje hari hageze yaho abantu barambirwa baruha kubera natonda kwa muganga buri mushi kugishaswe kandi inatanga amafaranga atari make. Rero mu nyuma umudokteri yambwiye yuko ndabona ko nihebuye kubera navuga ati amafaranga sinoronka aho ndayakura, sha niyumvira ukungene bogurisha amatongo muri famille ruguru biramburira. Ndagenda rero ko mugenzi wanje ahantu yakora yari umuganga mugenzi wanje, ndamubwira acambwira wewe warase kuza bagusengere uzoze bagusengere. Rero kubera uko nari imeze ntashwa nari mfise, navuga ati reka mfe kugenda kubera nyene kugenda. Ndibuka ko hari ku munsi wa kabiri acarantumira ari ku munsi wa kane. Kuri uwo munsi wa kane ndagenda, sinarimenyereye ibintu by'abakizwa, ndinjira ndabona ingene batamba, ndabona ingene bahimbaza, ndabona ingene batamba igisirimba, sinabitahura ahubwo nabona kumenga badakomeye, kumbe hajya nyene niho hari ubuzima. Rero mu nyuma umuvugishwa araza ariwe Prophet of Jesus Joshua arinjira, mbona shitsa atamba kuno nyene abandi batamba, ndavuga aha ubuho yanyinjije mu nzu y'abasazi. Kubera turabizi nk'abana twakoreye muri Katolika tubona padiri yinjira kunama hama akagenda. Mugatwebwe tubonye umukozi w'Imana yinjira agatamba, kandi tuzi yuko n'umwami Dawidi ariko yabikoze yarahimbaje kugeraho n'impuzu zimuvako kandi yari umwami. Nanje sinabitahura kuko sinari bwahishurirwe, sinari bwamenye ijambo ico rivuga yuko no mwijuru tuzohimbaza ngaha kwisi turumviza amajambo turahimbaza, ariko igikorwa kizobandanya mwijuru turazi ko ari uguhimbaza gusa. Rero nanje ico gihe sinabitahura, muga mu nyuma haragera igihe bavuga ati bagiye gutanga amashikanwa. Ndibuka ko ataburyo je nari mfise, nari nitwikiriye kubera nahise amapasuma nyene y'ivyo bikomere. Ndagenda imbere gusa, sinagiye imbere ngo ngiye gutanga, nari ngiye kuraba uwo mukozi w'Imana yatambuko, kubera ukungene nari imeze nabona umengo uwo mukozi w'Imana ni nk'umusazi ibintu ari karagira kubera ntari ndabimenyereye. Mu nyuma carankora ko ngiyaha imbere acambwira ngo Imana igutabare abarahejeje. Ho hankoze ko gusa nibaza yuko yari kunsengera kanjegeza cingwa akavuga amajambo menshi, cyambona yuko uwo mukobwa yanzanye mu bantu badakomeye. Mu nyuma rero ndasubira mu kibanza ndicara, ndibuka ko uwo mukobwa mwiza wa Kristo yakora igikorwa cyo guhara amashikanwa, ndicara ndamurindira ariko arakora ico gikorwa. Umuvugishwa araza aransanga hari arambwira mwana ni sawa, ndamubwira ni sawa, ambwira mwazananye nande, ndamubarira. Acara muhamagara amubwira ati uzomuzane muri biho uwo mwana ndamutabare. Ego we yaravyizeye uwo mukobwa, mugabo je nabona ati wapi kweri, kubera no kugira ngende muri ivyo biho vy'umuvugishwa uwo mukobwa yarankinginze ku buryo navuye no muhira nteba arije yahereje ko kwakira muri ivyo biho vyiwe umuvugishwa. Ndibuka uwo munsi hari kwa kabiri yakira abantu muri ville, hari akabiro gato y'icane. Ndinjira ninjiye arambwira ngo ndabona yuko utizera, mugabo reka nkorera ukwizera mu kwizera kwanje. Ego koko sinizera kubera nafuye kugenda kugira basi uwo mugenzi wanje ntashavure. Ndagenda ndinjira ndicara, arambwira ati urabona aya n'amazi ndiko ndanwa. Nanje ndayabona ari amazi agakinju gatoya. Acambwira ngo mbe ndayasengere. Nta n'amajambo menshi yavuze, yayashize ku giganza cavuga ati aya mazi ahindutse amaraso ya Yesu. Acambwira yashire kuri ico gikomere. Jewe nk'umuganga, jewe nk'umwana w'ubuntu, igikomere cyaguma gitose nkabona mpaya amazi ngo nshire mu gikomere. Naciye mvuga ati muri jewe indani asha banzanye mu bantu babasazi badakomeye, kubera sinabitahura, sinatahura uko Imana ikora.
kuko turazi yuko Yesu no mu guhumura impumyi yaciriye amate hasi arahu ashira utwondo ku maso, bamubona nk'umusazi, ariko we yarazi icakoze. N'umuvugishwa kugira mpayo mazi ashire ku gikomere, we yarazi icakoze, kuko yarazi ico bavuganye n'Imana, kandi yarazi ico Imana yamuhamagariye, kuko turazi umuvugishwa ntiyivugishwa, aravugishwa. Rero ico gihe ndayashirako gutinya gusa, kubera navuga ati ndi mu biro vyiwe sishobora kugenda ntabikoze, ndashirako nyene inyuma ko yo pasuma. Mu nyuma rero umuvugishwa ndamubwira sawa, cambwira genda, ca ndatamuhira ndashika ndaryama. Ndibuka ko ico gihe nari maze amezi 6 ndara ntasinziriye, naronze naraheze, nari nsiganye ibiro 37 sinafungura. Ico gihe ndibuka yuko nagishitse ndyama ndasinzira itiro, urumva isinziro itiro girya ry'umuntu mvuga ngo yapfuye. Mu nyuma rero kubera mwijoro ndihindukiza nikanguye kurya nyene umuntu kugira mvyuke nabanza guhindukiza izosi nkarinda kuriterura, hama ndinyagaza numva izosi rimeze neza, ntaco mbaye, simbabaye, ca ndatsitara, hama ca nsanga za meshi ko ari 3 zaduze, zaduganye n'inyama, ca gikomere ciyugaye. Nta majambo menshi navuze Yesu urakoze, ca ndasubira ndaryama. Mu gatondo bukeye abantu bambona baratangara, vyagenze gute, vyabaye gute, mugaje nanje naranuma kubera narinzi iyo vyavuye. Ndibuka mwico gihe ko hariho umupadiri ankurikirana, Imana imuhezagire, iyo ari Roma yitwa Marke, Imana imugirire neza. Ico gihe yari yagiye mu Rwanda yantwariye examen kugira bampimire barabe ko atari kanseri. Mu nyuma ndamubwira bukeye, kubera yashika bukeye bwaho, arambwira mwana ndiko ndaza, mugabo ndaje kugira duterereze umuryango kugira bakujane hanze. Ndamubwira jewe nakize. Rero akambwira ngo ni kubera nzi ko wama wiremesha, ndaje kugira tubivugane. Ndibuka ko uwo musi ashitse naciye ngenda kumwiyereka, ndamwiyereka, ni we wenyine wa mbere natangwe kubwira intahe yanje ingene vyagenze vyose. Arashimira Imana. Ico gihe ndibuka ko yaciye antwara ahantu arangurira ifanta turanywa, ndafungura nyene ibintu vyoroshe, nawe arashima Imana. Aca arambwira ijambo ntazokwigira nibagiye, ambwira ngo mwana nyimba wakiriye mu bakizwa bandanya, kuko ishengero ni nk'imiryango, bavuze idini ambwira ngo ni nk'inzira, nyimba iyo nzira waciyemwo ari Imana yabonye kugutabariramwo, rero nawe iyo nzira yigumemwo. Ndibuka ico gihe ko nabigumije mu mutima, nta bantu nabibwiye. Ndibuka yuko n'umuvyeyi wanje w'impuhwe mu Prophet of Jesus Joshua ico kintu ntacyo naribwige ndamubarira. Arambwira bandanya, aho nari aho naba yaguma nkurikirana akamvugisha. Arambwira bandanya aho nyene nkamusiguza ijambo ry'Imana, kansigurira, akaguma ambwira bandanya, kuko ishengero uburimo ni nk'imiryango, nyimba uwo muryango ugufashe neza, uwo muryango ni ukwiye kugumamwo. Ndibuka ko nabandanije, Imana ibandanya ingirira neza, ingirira ubuntu, ndiga amashure ndaheza, ndaronka diplome. Ubu rero ndashima Imana aho ngeze. Kuva ico gihe nkijijwe, ndibuka yuko ingwara zose nari ngwaye nta nimwe ndasubira kubona. Ndibuka ko nari ngwaye inkorora, buri kwezi yaraza, nitwabona icivako, naranywa imiti itandukanye, nkafata n'imiti y'ivyatsi, bakanzanira imiti yitwa imiravumba, nkahekenya ibiti, ariko bikanka. Ndibuka iyo nkorora yagiriye aho kuva nkijijwe. Ndibuka ko nari ngwaye estoma, ndiye ivyo kurya nari hata gute, muga estoma ikabandanya imbabaza. Ndibuka ko nambaye n'amarori, ariko kuva ico gihe nakiriye agakiza. Ndibuka ko izo ngwara zose n'ivyo vyose vyagiriye rimwe. Ndashima Imana rero muvugishwa aho ngeze, ndashima Imana muvugishwa aho igejeje ikora, n'ubu nditeze yuko ibidasanzwe bizobandanya bikoreka. Rero intaye yanje naho igera, ndashima Imana n'ukuri, ni byinshi maze kunkorera. Ubu ndafise akazi, ndabayeho, ntawe nsaba. Abanyitwararitse muri ico gihe cyose, abariko baranyitwararika, umuvyeyi wanje ariko aranyitwararika mu gakiza uko ndiko ndaduka. Imana imuhezagire, mwarahezagiwe.